Bwana asifiwe sana. Maza kuntunga mfise nize Bibiliya mu Gifaransa ndayiga kuyipresha mu Gifaransa ubu ngira nk'ubwa gatatu ngira mvuge mu Kirundi. Muraza kuntunga rero mumvise ndiko ndavanga. Muraza kuronka vangologie. Amina. Yesu ashime. Kadusenge. Bana nziza Mana ushoboye byose. Turaje imbere yawe turikishije bugufi Mana kuko ni wewe wadutumye ko ni wewe twaziye ni wewe twaje guhimbaza gutazira ni wewe wenyine Mana uri kirori cacu turabira ko cyo gituma tuje kumviriza ijambo ryawe gutubwira ico ushaka hindura imitima yacu Mana abarushe ubaruhure ushaka ikintu cyose Mana ngo akikure mu jambo ryawe Mana ngumbwire muto nawe ube munini muri twebwe kino kibanza Mana turaguhaye kazi Saint Esprit inguganze ikintu cyose mu izina rya Yesu Kristo dusenze amen. Tuje mu ijambo muri Luka gice ca 5 maza kunsomera abafise Bibiliya y'Ikirundi noronka umulecteur. Luka 5 wera ku murongo wa mbere. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'Igenezareti. Abona amato abiri aziritswe ku nkombe y'ikiyaga ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Umvise ngo bariko boza isenga bari bavuye mu mato. Bandanya. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni aramusaba ngabwigizeyo uve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni atigira mwibenga muterera isenga zanyu murobe. Ngo ngugenda he? Igira mwibenga muterera isenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha twakesheje ijoro ryose twarushe naco twafashe ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Ngo kuki? Ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera isenga. Bari bahejeje kumva ijambo ry'Imana. Yarahejeje kubigisha. Atama ngo kuko ijambo ryawe. Ndaza gutera isenga. Amen. Bandanye. Babigize baroba ifi nyinshi cyane insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza ubwato bwompi bwagomba kwibira. Ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu. Tuvaho ndi mwami kuko ndi umunyavyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye. Na Yakobo na Yohana bene Zebedayo nabo baratangara bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntacutinya kuko uzoroba abantu. Bahejeje gushikana ubwato bwabo ku nkombe basiga byose baramukurikira. Amena. Ijambo ry'Imana riheza gikwe. Ninde yobanzi kirizo urutoki wabunzi ndi très populaire ni batatu banzi baje. Nitwa Jean-Claude Makaka nkuko yabivuze. Nimuzonyite Makaka. Ndabazi. Kuva ndi mu wa gatatu banyita Makaka. Ndabikuriramo muga byarankomeje. Mu Kabondo nari grand frère 94 tuva mu Kabondo hameze neza hataraba nabi mugabo byari bitanguye kumera nabi. Je nagira ibibakwe ngenda muri Amerika mfise imyaka 20. Muri ico gihe yari abantu baki bava mu Burundi baronse visa. Ubu ndumva ko abantu bose bagenda batafise visa za Serbia zandi ico gihe twari baki. Turashika muri Amerika turakurirayo
muri Canada. Yari ibintu bitoroshe kuzuzanye humanité complète. Umuzungu atazi ico arico, timbe humanité nibiki. Turiga kubayo, abazungu baduhinduye. Murundi ahoraza amasaha y'ishaki tiga gushika ku isaha. Murundi ahora ajya n'intoki. Azi ko tunyarutse iyo turi ubugari turanyarutse ari intoki zikora. Amen. Ko mutambwira amen. Turiga kuri furusheti, kwambara neza. Amen. Imyaka iraba myinshi. Je rero igihe nagiye ndasinari nkijijwe. Ndamara imyaka 7 Yesu turahura. Nabaye umurundi wa mbere akijijwe batamutumiye ku eglise. Je Imana yarankuye mu cumba. Njyamanye n'agakopine. Ati ja kuri eglise. Iyo eglise sinzayiri. Ndazi gusa kari ku station hariya kuri metro ahantu. Ndajayo nakagakopine. Karankurikira. Turagenda ndashikayo mbona nabantu babasazi. Baraba muko mnatamba nga. Aho muge nimutamba dutamba. Haleluya. Ibyo byankijije nabonye abantu batama nk'abasazi avuga ibi bintu ndivyakweri kabisa. Hanyuma ndakizwa dimanche ya kabiri. Aho gakopine twakirijwe umunsi umwe ubu tuvyaranya abana 3 twaragize mariage. Ubu n'umufasha wanje ahavaza mu gikorani ca kabiri tuvyaranya abahungu 3. Hanyuma je nkakiraga kiza nshengira nk'ivyo muri basket. Ko nari umucoach akomeye, nakina basket ikomeye yo kugwego go hejuru. Je carazira gufitira tuko turakina. Baya ntamwe ibiyere bari muri reception nabwira ntuso kugaruka nka muri equipe wacu. Genda n'ibiyere hariya. Nari inkazi. Rero mu mana niko nagiye. Sinumva umuntu ariko arakinisha Imana. Nakiriye wese ndamujya ndamumira. Ndiruka mu myaka 2 nari mbaye mu diakoni, umwaka wa 4 nari mu ishure rya Bibiliya ndaronka lisansi ya theology, niruka nk'umusazi. Ndakira Yesu, mugasi nenze ko Imana kirategura gikogwa gikomeye. Turasengerwa nk'abapastori. Hama Imana mu nyuma yambara ati subira iwanyu. Ndabiga shetani mva inyuma. Subiri wacu singasi nashise mu wazungu si ni hapa ntaenda wapi. Mugabe Imana yavuga ati wapi subira inyuma. Devwa 2008 ngwana n'Imana. Ivuga ati subira inyuma, ati ni hariya. Mu nyuma ndabwira madamu nturazi. Ntabigize irijwi ntirizomva mu mutwe. Reka tugere dupime n'ivyanka nzobwira Imana ni wabibonye. Vyi Burundi nta kigenda reka nisubire mu wazungu. 2018 2019 turatekera container yose turuzura. Ubuzima bw'imyaka 25 ndabushira muri container. Cyambwira Imana nturazi rero sizogaruka. Kwa kundi ngira ibintu bya basket ntanguye ikintu ngira mperezako. Imana sizogaruka. Ndahejeje. Chanza ngaha mu Kabondo ndatangura igikorwa muri 2019 2020 manubatse je nubatse ntaronka mu membre numwe. Haleluya. Ayo ndyo bisaze nubatse ntaronka mu membre numwe bakandanga ngahazubiki ni eglise bagaca banda. N'aba chef de quartier banda bati umuti Paraguay mu mureke. Ndubaka ndatangura eglise 2020. Abantu bose bari kwarondera passport yo guhunga ko yagira amatora bavuga ati no ahantu harababa ntimugende mufuma muja ngaha mu Rwanda caye mugenda aho muri Tanzania murindire gatoya naye nako ndubaka urusengero. Haleluya. None rero tumaze imyaka 3 muri janvier tuzogira anniversaire y'imyaka 3 ya Eglise Carpos. Iciza c'Imana nuko Imana yampezagiye icibwira mutonya wanje
nawe taha musubire iwanyu mugende mwubakire Uburundi kuko mu myaka 10 Uburundi ntibuzoba busa nk'uko busa ubu onya. Nashaka kuba amashineza Uburundi mu myaka 10 azoba ari igihugu gikomeye cyane. Afrika mu myaka 15 azoba ari kontina ironderwamwo ubutunzi bw'isi yose buri ngaha. Wipange rero, wipange. Amen. Ubuzima naciyemo narize ikintu kimwe. Narize kugendera ijambo ry'Imana. Narize kubaha ijambo ry'Imana. Narize gushira priorite ya mbere mu bintu bishoboka byose ku jambo ry'Imana. Aha baratwereka Yesu ashize abantu hamwe ababwira ati reka ndabigisha. Niho yagitangura ministeri yiwe yashize abantu hamwe ababwira ati nta kindi canzanye nka kuri nose atari kwigisha. Bazi kujya kwigisha Abayahudi. Abayahudi ni abantu ba mbere bari bazi ijambo ry'Imana bakomeye. Bose bari abantu bazi ijambo ry'Imana. Ni nk'Abarundi. Abarundi ndo bigisha politike. Bose bazi politike. Avuga ati reka ndabigisha ijambo. Atangura kwigisha. Muga ko bamwumviriza ndiko avuga ati ujye mu ntafise ibintu si bimwe twara twumva. Haleluya. Nuzumenyera ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rishasha. Uragihe ukuri soma niko ritegereza kuba rishasha. Iyo utangura kumenyera ijambo ry'Imana usanga wari bisose mu kabati. Urindira ko pasiteri aza kuvuga. Cyangwa urondera ka WhatsApp bazo barakurungikira. Ntubugisoma. Amen. Ikintu gikomeye ndashaka kubabwira ni umupasiteri wanyu arakunda ijambo. Reverend Pasteur arakunda. Nakuze ndamubona nakijijwe asoma ijambo. Famiye yabo bakunda ijambo. Bakuriye mu ijambo ry'Imana. Abana biwe urabona ko basoma ijambo ry'Imana. Nimuzoshika ikindi kintu imbere y'ijambo ry'Imana. Aravuga ati bariko barasugumana ku murongo wa mbere ngo ariko barasuguma bashaka ngo bamwegere ugira bumvirize ijambo ry'Imana. Imana ntumwe umunsi ndabwira ibintu bitatu kuri ijambo. Ibintu bitatu. Yesu Imana yacu irakunda ijambo ryayo. Yo nyene irakunda abakunda ijambo ryayo. Cyambere. Cyakabiri muza kubona mo ngaha yamene ndababwire ngo sindamara ibitangaza nateguye ku buzima bwawe. Imana irakunda ibi fasha baje. Irakunda anye nta mwuka uri mu ngaha. Anye mengo harimo umwuka ngaha. Irakunda none kutanyisho. Irakunda Chagatatu Imana irakunda abayishimira. Mu gushima ngo havamo adoration. Adoration siyo muri eglise ni ubuzima bwa misi yose. Ibintu bitatu nguze kubibabwira guco nyene. Cambere ijambo rikomeye dufise niri ryararangiye riranditse rirakwiye kugira ubuzima bwawe butunganywe neza. Ririhagije nta kintu na kimwe woja kurondera ngo wongereko kugira ubuzima bwawe bugende neza. Muranyi bivije twaravuga. Ikirundi cyane kirumvikana. Nimendere kabisa. Niyi yonyene ntimuzorondera. Tuko turabona urusengero rw'Imana rutangura gutegwa. Rutegwa nivyo bita amaprofesi. Haleluya. Sivuze ngo profesi ni mbi. Kandi sivuze ngo tugwanye profesi. Mugavuze ni
iprofesi ya mbere nyamukuru mu buzima bwacu ni iriya. Haleluya. Jenda umuprofeti. Ndamaze kwibona iyo ndiko navugishwa nkumva amavuta arabaye menshi. Haleluya. Ndakubita mama nakubita akavuga nti umuntu akavuga ati sha ugana umuprofeti. Mbuga ndabisonera ko biba mu gihe Imana ibishatse gusa. Kandi ntegereza gusuzuma neza ivyo namubwiye niba nihenze n'ijambo ry'Imana. Ndasuzuma. Umuprofete wa mbere wawe nguyu Reverend Pasteur Aime. Uti amen. Shaka rero kuvuga amen ntibihinduka. Wararonse profesi, waragiye ahantu karonka profesi. Bakubwira ukumva neza yicaye kwibu iri profesi ni atari. Garuka ngaha. Garuka ngaha mugiye ati pastor. Canke abarongozi ndabasavye. Naronse ibi nibi numva bimeze guca na guca. Mwe mwumva gute? Yawe ngorongora kajya gakobwa. Urahunda. Haleluya. Ngo nujya ngo ujya umushatsi umeze guca. Nguriya ngo afise inzobe. Wewe uranzije. Haleluya. Ninge dusome mu Thessaloniciens abi Thessaloniki. Igice cya 5. Gaturaho umurongo wa 21. Canke utangure ku 19. Ntimukazimye mpwemu. Ntimukazimye mpwemu. Ntimugakengere ivy'abavugishwa n'Imana. Eba ngo ntimubakengere. Musuzume vyose. Geraho. Ndakunda iyi Bibiliya. Iyi burivuze ngo musuzume. Hari aho banditse ngo mugerageze. Kirundi ca kera. Ngo musuzume vyose. Bavuze ngo mugire iki? Apana gucutangura kurira ngo haleluya ngo Mana yanyibutse. Banze usuzume. Ivyo yavuze birajanye n'ivyo wari ufite mu mutima. Iri jambo gusuzuma ni jambo ry'ikigereki ryitwa dikamazo. Dikamazo. Subiramo uti dikamazo. Uravuze ikigereki uno muzi. Ngo suzuma vyose hanyuma mugumye ivyiza. Mwirinde icitwa ikibi cyose. Hari ibyo gutohoramo. Wabyumvise? Ngo musuzume hanyuma mutore. Nibiki none vyiza? Nibiki bibi? Ati musuzume ahangije jambo rirakomeye bavuga ngo nugu ngo éprouver ngo nukubipinga. Ubundi nico kibazo dufise abantu bizera ama profesi gose kurusha ijambo ry'Imana. Nibafata umwanya wo kubanza gusuzuma cyangwa gupinga ngo mettre à l'épreuve ngo kubipinga na kupinga. Umuntu agwaye ubuhanuza cyane profesa kaza akavuga ati ndakubona wowe mu myaka 5 garuka umugira ati mbega haje Imana yakubwira myaka 5 umwaka wa mbere hari mwiki ara kuri profete garuka subiriramo ati ndabona uri kuraca aho abantu babonye hari iki bipinge kuko handiho uzosanga watwawe na profesi kuvuga itanura gukizwa gushika uno munsi ugendera kuri profesi misi yose ico ukora cyose ugira profesi dupinga ivyo gusa nukubiraba ukabisuzuma ugafata ijambo ry'Imana ukavuga ati mbega ijambo ry'Imana rivuga iki kuri ico kintu Imana yavuze iki kandi rero yuko uravuga mu mutima wawe ni muhemura kuvugiramo ukura mu mwemu kuvugiramo gute umuntu yoza kumbwira ibintu hamabwa ni kwibyo bintu ari bwa mbere ndavyumva. Haleluya. Ijambo ry'Imana rirakomeye
fata ijambo ry'Imana urige urimire minsi yose urigendereko. Je na madamu twamaze imyaka 9 tutaravyara uri muri Canada. Amen. Turabakozi b'Imana. Muri iyo myaka 9 narose amaprofesa ashika nka 10. Mbuga profesi yabaye ya kweli yari yo pasiteri yampaye tumaze imyaka 2 tutaravyara. Yambare ati uzovyara umuhungu yitwa Jeremy. Wa kabiri azoshe yitwa Joshua. Umaze imyaka 8 avuga ati pasiteri warabeshe rukuri. Imyaka 8 babahungu bari hehe? Ko watanga kunyita ingumba. Hari abandi baje bavuga ngo shira $1,000 gahura ngo shira $1,000 ga haleluya ngo shira $1,000 nkashira ngo bana ngo ndamubonye umwana amanuka ngo mwakire ngo harura amezi 9 ngaca marura amezi 9 gahera nagira nje kwishuza je uwo mu prophet Mose uzomubona zomubwira nisubiza hari batugira ibigugu kubera twamaze kwihebura. Nta kindi twokumva kugikunda ni profesa. Ndaje kuvuga no munsi ngo ijambo ry'Imana riracakora. Ijambo ry'Imana yo masezerano. Imana irihagarara ijambo ryayo. Ugu muri fashe. Nataye vyose ndavuga mana wapi? Jewe nganje kwiga ijambo ry'Imana ariko niga hautes études commerciales. Nagira mbo umukomeresa komeye gosha. Banke zose nari bibara ryari kugwa. Narengeze mu wa kabiri. Imana nambwiye ati hagarika ivyo bintu vya commerce ugende muri Bibiliya. Ndabwiye mana nje nzojya Bibiliya. Ati jayo. Ndahagarika ndagenda mu ishuri. Ndatangura lisansi ya theologie. Yari igoye. Nayize imyaka 8 aho kwiga imyaka 3. Abandi imyaka 3 babahejeje kwambara y'amatoji. Je najya muri toji y'abandi. Haleluya. Umunsi ngradiwa abana barambajije ngo papa na gradiwa abana baravutse. Ngo mbe papa ngo wabaye iki ni mustanere. Nanaye kubabwira gute. Ngo ndahije amashuri. Reka. Nabaye mustanere akomeye gose. Nafashe ijambo amwe byanga kumva muri faculty abigisha akabwira ati neheza ni wapi uraza hari ibintu nshaka kuyiga ni uzogera maîtrise ngoya ibi ni birava imbere nashaka kumenya vyose na byose nashaka kubiga nage no muri cours nagize ubwa mbere nkayisubiramo kandi narayimenye nkasura nkicara umwigisha ganda ukora iki ga hari ibyo ntumvise ne hari igihe nazanye kamera professeur Andabe nzanye kamera ndayishira uruhande nkafirma kuri yose nkayifirma mwigisha kandaba ati duhejeje kuwa kajambara womaye ama video ni ndayafise n'ukuri n'umuntu yahagaze amavideo ari kuja hanze arabiva amaguma anye haleluya arakorera Imana tuma tumura igikorwa ikarakora kizotipra kizo quadripla kizoba 5 fois ndazi kwa kundi jambo kandi afise inyigisho ngazi komeye niba utiyandikisha mu nyigisho uze uyandikisha mu nyigisho ndashaka kumenya ijambo neza shaka kugendera ku ijambo hano haguma umunsi wose nkicara kuko muzogera imbere y'abamiziruma bashaka kwakira Yesu ntuzogera uvuga ngo Yesu aragukunda uretse kwicara muvugane mu mani isaha amasaha 2 muri ko muravuga ijambo ry'Imana. Aicho nagira mvuge ndakiretse kwera hari kamera ndakivuge niba ngaha i Burundi hari ingorane z'uburongozi kandi abantu bakijijwe abantu basenga nuko abantu benshi badafatiye ku ijambo ry'Imana ari ama profesi ari umupasiteri yahaze cyangwa ashonje biva akaza akavuga ibintu muga bitari mu ijambo gasanga abantu barizeye ibintu bidafite wifatiye hanyuma akagenda mu nyuma gasanga abaye desi
abaye desire byagenda gute? Ibintu by'amasengero bose ni bamwe. No, yasi bamwe. Hari abicaye ku ijambo. Hari abashaka ku ijambo ry'Imana rigaragara. Demo Imana mbare uzanga gukora n'ivyo. Sinzohindura. Uzoza ndakubwira ijambo, ushaka kugenda cyangwa usigaye. Reka nicyo twaje gukora. Evangile. Rero Yesu arababwira ati umviriza, aho muri zana amata abiri muyashire hamwe, sibyo? Ati tugenda mu mazi menshi. Haleluya. Niyavuze ngo uze mu mazi maka ku nkombe. Yavuze ati nyegereza hajya kugira ntangure kuvuga ubutumwa. Nico kintu yashize imbere. Yarazi shagira kore. Mugabo yavuze ati banzo murindi ndababwira ijambo. Aravuga ijambo, arakubita ijambo, arabwiriza. Yesu nta muntu abwiriza nka Yesu. Muri profesi navuze ngo Imana nishobora kuza ngo ikubwire ikintu ngo bizogenda gutyo. Navuze nti gisuzume. Najye wenda afite ama promesse yaje ava muri profesi, mugabo ndabisuzuma. Sinavuze ngo Imana nikivuga muri profesi, navuze ngo icuru buronse nka profesi gisuzume. Ishobora kitafashe ugishirira uhande. Paulo byaramugoye gose. Muri acte 21. Acte 21 Paulo bamubwira ati nuje i Yerusalemu. Baravuza induru kuva ku murongo wa 4 gushika ku murongo wa 10 na kangahe, bose bamubwira ati nuje i Yerusalemu. Baragufata kandi bagufasha bajya abagabo twaba ibyo bakoreye Yesu urahwera. Yari abayahudi. Paulo yarabazi. Yarazi bigira bibe. Urazi kuja mu menyo y'ingwe uzi ibigira bibe. Ubwa mbere yahuye n'abadisciple yaho yarari. Aha ndiko ndarezima, kora umwanya. Arabwira ati yego ndabumva mu gihe singendo Yerusalemu, sawa sawa. Arabareka. Arasubira arahura mu nzu ya Filipo. Filipo yari yabaye mu evangeliste, yari afite abakobwa 4 baba prophetess. Muri iyo nzu hacaza umugabo witwa Agabus, umuprofeta akomeye w'ico gihe. Agabus aramubwira ati raba wesha we waza ngo nka mavuta nkariyo twakubwiye ntiwumva, reka tukwerekerera. Atafata sentire ya Paulo acaraboha amaguru yiwe. Ati umuntu nyene sentire, haleluya, ati azobohwa guca nyene niyagenda i Yerusalemu. Tubazomufata guca nyene. Wowe ugira iki wowe? Prophète international. Ki prophète gikomeye. Wowe utanga ufrane Yesu ashimwe, haleluya. Imana. Paulo yavuze ati sawa, umviriza rebasha. Jewe ngibi byo ngirangire. Ndagiye i Yerusalemu. Mwacumvise? Kandi ntibabeshe kuko baramufasha. Mugabo avuze ati jewe sininya gufatwa, sininya kwicwa, sininya gukorerwa nabi, ari ku jambo ry'Imana, ari kwera Yesu ndavyemeye ndagiye. Ico batari bazi bobo nuko Paulo yakuriye muri abo bantu. Yarazi ahaza guca hose imbere yuko mucira urubanza. Kandi nivyo vyabaye, bamutwaye ku bantu bose bakomeye gushika baja muri Sanhedrin. Sanhedrin ntibafa kuza guca. Yari inama ikomeye, ni nka conseil de sécurité. Rero wico yashaka kora bamufashe atavuga ati je ndi wa wundi narakiriye Yesu, Yesu yarangendeye, Yesu ni Imana, yarafise umwanya ukwiye uko wamwumviriza agaca avuga ubutumwa ho nyene. We yarabizi mugabo bamubwira ngo ntugende ntibari babizi. Ufise gupinga umuprofete. Kandi bagaca biba. Muga kubera wewe ufise ikintu muri wewe Imana yagutumye ukavuga ati iki nico gikomeye kurusha ibindi vyose. Arafatwa. Aravuga ubutumwa. Ntiyaravye ibibabaza, ntiyaravye bigoye, yavuze ati aha hantu negeze kwakorera. Abantu bose barumvise ijambo gushika i Roma. Kwera ico kintu yaragiye gushika i Roma. Ahantu hagenda n'ubwato amezi n'amezi, kandi gari ubwato bwa gusa kuko naramurungitse. Aca shika yaca avuga ubutumwa.
Paulo. None uzogira iki? Umunsi ubuzima bwawe buzoba butandukanye na profesi, mugabo busa n'ijambo ry'Imana. Mu myaka iheze ama profesi yari menshi, mugo yaragabanutse. Bo aho mperereye. Mu myaka iheze aba profeti bari baza no muri quartier baraza. Mu bindi bihugu hasigara amakabine, consultation, ngo kabine profete matungulu. Haleluya. Kacha winjira none kwanditse profete, kacha kubwira ngwe kandi ukava yitanze amahera. Aho muri za Congo, za Côte d'Ivoire, za niho bigeze, Nigeria aho biratebwo. Aha mu Burundi tuzogwana n'ukuri. Haleluya. Bazozugure tuzozimena. Haleluya. Ijambo ry'Imana niryo ritegeza kuza ubwa mbere. Ico Imana yavuze cyo gukora ubwa mbere. Prophecy iza kutwereka inzira, iza kutwedifya, kudukomeza. Prophecy iza kuvuga ngo mama wawe ngo muhebe, ngo nusubire kuramutsa mama wawe. Iyo si prophecy. Ngo hebe umugabo wawe, ngo nusubire, ngo ajya amahera nusubire kuyakira. Iyo ni false prophecy. Prophecy ni muri politiki. Prophecy ni sambura. Prophecy rubaka. Umuntu aza kubwira prophecy akumvura ka gusambuza, umubwire ati ivyo bintu uvuze sivyo. Imana ni sambura. Imana irubaka. Imana ni rukundo. Haleluya. Yasaregera yavuga ati mwana babonye tabu mazi rero hanyuma ngo mutera inzenga. Aya. Haleluya. Ngo tera inzenga. Nivyo nakivuze neza. Ngo tera inzenga zanyu murobe. Baramubwira ati bamwise maître. Bamubwira ati umviriza. Wowe ivyo wigisha twavyumvise sivyo? Je Simoni jewe nifise doctora mu kuroba. Naravyigiye ndabinonosora, ndabizi nivyo nakuriyemo, ivyo biko ravuga ntibibaho. Nta uroba ku mutaga. Izuba ryaka kirazira kuroba. Turoba mwijoro. Harabarovyi ngaha. Canke hari abarovyi bakiri bato. Haleluya. Iyo amata agiye kuroba kirazira ko avuza n'urwamo rwinshi. Ifa kwisamage ziza zirondera umuco. Bakaca bashira agatara gatonya hanyuma ifi zigazizo bakaca baziroba, bakaca bashira mwijoro. Harimo n'ubupfumu bwinshi, hari za Rumonge, za Kabeza, hari n'uburozi bwinshi kugira barobe ronke ifi. Ntibyoroshe kuroba. Yesu ababwira ati umviriza. Haleluya. Umviriza. Ndabwiye ni tera urusenga, isenga rya muzitere murobe. Naje kubabwira uno munsi ijambo rya kabiri Imana ambwiye ndababwira. Imana iracakora ibitangaza. Imana iracakoresha ijambo ryangu ikora ibitangaza. Ico yavuze izogishitsa. Wowe gusa wizere nta kindi gusavye. Wizere ijambo ryayo. Yabwiye ati tera. Haleluya. Tera. Baravuga ati ibyo ntibishoboka bamaze umwanya baharira. Ati ifi ziri ngaha ziri mwijoro kandi nibikunda twaharovye nibikunda nta isi ngo hapi ngaha nibikunda. Tuza kugenda kure. Ati tera. Simona avuga turazi uyu mugabo yatubwiye ubutumwa. Amajambo yiwe arakomeye. Reka dutere. Ngo kujambo ryawe Mana. Ngo kujambo ryawe Mana. Ngo kujambo ryawe Mana. Haleluya. Ngo ngira nteri senga. Haleluya. Hari abantu ngaha bashaka kugendera ku ijambo ry'Imana. Bashaka guhagarara ku ijambo ry'Imana. Ngo dufate isenga zacu tuzitere. Ikintu cyose nkora mbaza kurondera ijambo ry'Imana kirishigikiye. Mbonye ko ari ijambo ry'Imana rishigikiye. Naho hozi biki, naho hozi bisa gute, ndavuga ni ijambo ry'Imana ryarabivuze.
uno munsi Imana yongeye ko ngo naho vyoba bitanditse jewe ndi Imana ikomeye, je ndi Imana ikora ibitangaza. Ni igiki kikugende uno munsi? Ni igiki umaze mu imyaka ubona ko kidakunda? Miracle ziri ubwoko bwinshi. Hariho miracle iza gukreya ikintu gishasha kitariho, ikagikreya. Haleluya. Utarufise ukuguru kugasohoka. Oh, ndakeneye kubona izo miracle ngaha mu Burundi. Hamwe umuntu yarafise akaguru gacitse, ukuguru kugasohoka tukakubona gucanye, induru tukavuza tukakoma induru. Haleluya. Hari ama miracle ameze gutyo. Hari Imana igifata amahera ikayacisha mu muryango uryamye, ikayagusha hakira, ukumva ibintu byo kugira ngo ukumva amababi y'amadolari karamanuka ku mutima, ibindi bikigo. Imana irashobora gukreya ikintu kitabaho ikagitangura, kitari cyanditse ikagitangura. Imana, haleluya. Niyifuza ko wizera bijya gusumenyereye, ishaka wizera ibiruta ivyo onye, kandi gishaka kugukoresha nawe. Muri Yohana 14 navuze ngo muzokora murenze n'ivyo nakoze. Kurenza no kuvuga iki? Bacha barayicara rero, haleluya, barafata ati mbote 1 2 3. Simona avuga ati Yakobo ubona gutegana tikatufe kugira nako rero tugire gute ko aguma turindi yaturaba. Bage batera ati amuka uyu mwanya wose twamaze ijoro ryose dusubire pima turabe vuga ati wabonye ko atakaboga aja dupime tu turafata 1 2 3 twagiye natwe. Ninde ashaka kuroba tubigira prophetically muri uno mwanya ahantu hose ari gitangaza cawe watera isenga. Muri uno mwanya dufata amasenga yacu y'ukwizera ijambo ryayo dutere 1 2 3. Jewe ndizera ko Imana ikibazo cyose ishobora kugikemura, ikintu cyose cyari cyuga ikacugurura, ahase hose agakunda, ingwara yose igakira. Imana yari yashobora gukoresha n'ibintu nirindi kreya, ikarinda ikoresha umuyaga, igakoresha ibintu bihari kugira ihindukize ivyari vyanse ikabigarura. Yaciye ibwira za samagi zose, umva mbwira ngo ingo, yavuze ati assemblée générale z'isamagi, umviriza mukeke nyaruka n'abarepresentants bawe, kapiteni wewe nyaruko niwe dukeneye cyane. Irabwira bwa budagara bwose ati fata umurongo, hariho assemblée générale. Kandi ntiyazibwiye itara imubwiye ngo tera isenga, yamubwiye kuva tango kuvuga ijambo ry'Imana, kuva tango kubabwiriza. Yari yamaze kubwira isamagi mwitegure, tegura assemblée générale, turagiye mu gikogwa. Hajya rero wumva ijambo ry'Imana ugatangura kwizera. Imana iba yamaze gutegura isamagi, iba yatanguye assemblée générale. Reka dusubire 1 2 3 ye. Abwira ati umviriza samagi mugende hariya anye ibubamfu. Niyababwiye ngo iburyo aho urusenga rwagiye, aho urusenga rwaguye ni isamagi zari zirindiriye. Isamagi zivuye muri Kongo, isamagi zivuye muri Tanzania, isamagi zivuye mu Gatumba, zose zihurira hajya mu Kajaga, ziravuga ati ni ngaho Imana idushaka. Aha niho Pierre ari, Simoni ariho Yesu yavuze ikibanza urimo uzuciweze neza, ikibanza wicayemo uzuciweze neza. Ni Imana igira miracle ahantu muri kumwe uzubihweze neza, nibaze bakuze kwizera. Harabwete baratangura gukwega, ati mana y'ijoro isa amukiro ndavuga ngo zitangura ngo zaswe ngo gucika, zaracikaguritse. Mu gifaransa bavuga ngo sorompe, zaracikaguritse barabura. Urumva baravuga ibyo bafata tugira iki, batahubwira abandi bantu zari senga zange zari
hari igihe ushingwa n'igitangaza. Igitangaza cyo kugira urabe gusa. Igitangaza kugira utangare. Igitangaza kugira abo hanze batangare. Imana yagize alliance nawe kugira utangwe gutambuka abantu bavuga ati ujya muntu ari kumwe n'Imana. Wewe uvuga uti Imana nkorera igitangaza muri iki gisagara kugira abantu bamenye ati turi kumwe turajanye. Yesu Kristo. Mana ibitangaza. Sawa. Bararoba, baruzuza, baragenda. N'umusasha kubwirane. Nta kintu kinanira Imana. Ubwo bushobozi bw'Imana buracariho. Imana ishaka gukorera iciza. Imana si Imana y'inzigo, si Imana y'ishavu, si Imana yankana. Imana ishaka gukorera iciza. Niba witegereza guca mu gitangaza, izobikora. Wizere, uduze ukwizera. Imyaka 9 baravuze ati mwe ntabikunda ntimushobora kuvyara. Ntibikunda. Abaganga baravuze ati wapi mwebwe kayanyu murayizi turayizi. Muganye naguma avuga ni Mana. None ya ndirimbo wamajewe. Ya ndirimbo ya Aburahamu. Ndafise kungene ntamba jewe. Haleluya. Iyo ntambo nayiteguye kuva imyaka 2 tutaravyara. Ndavuga Mana umwana uzoba umwana nzogutambira intambo. Iyo ntambo ubunyigeze muri Kongo. Haleluya. Ufata guca. Haleluya. Uragura amaguru guca. Ukaduza guca. Kandi ndabigira ndi kuri solo gusa. Atarimwe solo simvutse inkora. Na Sebene. Haleluya. Sebene ni Aburahamu. Haleluya. Aburahamu ico gihe yararirimbye bamugiye ati erega vyakunze imyaka 100 igitangaza kibaye ucuja ahantu ugatangura gutazira Imana. Ucuja ahantu ugatangura kuvuga ijambo ry'Imana, ugatangura kwatura amajambo utigeze watura. Igitangaza kije igishitse utegeza gutambira Imana. Nimba utaratamba nuko ari igitangaza kitarashika. Saba Imana ati Imana nshaka gutambira nkakija kibishope kiri imbere. Nagira guca nkaca nkubita guca. Jya ndiko ndatazira Imana. Ndazisho uwo ntazira wari we. Kandi Imana irakunda abantu bayishima. Abantu bayibona bakayibona ukwiri. Apana abantu baza muri dimanche baza bavuga ngo tugiye kuri adoration, ngo tugiye kuri culte, ngo tugiye kuri MINEVAM. Oya, tugiye kuraba Uhoraho. Imana ikomeye. Imana igira yugurura imiryango. Imana ishoboye vyose. Imana yaturemye. Imana yaduhaye vyose. Utazira uzicuri kuratazira. Adoration nduyigira kuri eglise gusa. Ushitse mu modoka utangura gutazira. Washika muhira ugatazira. Wagenda kuriba ugatazira. Washaka ukazi ugatazira. Kuko Imana ikunda abantu bayitazira buri mwanya. En esprit et en vérité. Reka ngeze nga kaduhaguruke dusenge. Duheze tuvuga gushaka. Yarabonye yikubise ku maguru. Arafukama. Aravuga ati, Mana, simbereye kuja mu kibanza urimwo. Uri Imana ikomeye. Aravuga ati ibi bintu ntibishoboka. Twari tuzi ngo turaza amafi. We ni wayaremye. Ukoze ibitangaza. Nimbere yuko dusenga, nimbere yuko turirimba, nimbere yuko wari wahije gukora ibitangaza. Samage zazindindiriye. Yikubise hasi. Tangura kuririmba. Tangura gutazira. Muge Imana yamubwiye ikintu kimwe. Ni nkuko yari muhaye mission. Ibyo byose nakoze si kubwawe. Si kugira wewe uboneke. Ni kugira ugende kuroba abandi. Uje kuroba abandi. Uje kuroba abantu. Kuva uno munsi ndakwise ndaguhaye indi mission shasha ngo umurovyi w'abantu. Nico Imana ikwise iyo ufite témoignage, iyo ufite amavuta y'Imana, iyo ufite ijambo ry'Imana, ugenda kuroba abandi bazana mu rusengero. Ubereka iyo Imana ikomeye. Kuva uno munsi Imana ibise abarovyi b'abantu. Ubwo buntu ufise, iyo faveur ufise, aho hana Imana yakugurura umuryango
hakoreshe herekane tazira gira psome vuza indirimbo uvuga ati Imana yankuye hahandi inshira Imana yampaye reka ndayikubwire reka ngutazire reka wumve Imana yanje ubu umurovyi w'abantu uzana abantu baze kumva iyo Mana reka rero ushenge akano kanya uvuga ati Imana warambonye kuva ndi muto naco no kunyegeza mbe no kunyegeza iki naco no guha mbega no guhika utampaye uvuga uti Imana ndaje nyiyumvira ko kano kanya ndashaka igitangaza shengera igitangaza uri Imana ikora ibitangaza uri Imana ishoboye nawe usa nawe Mana dukorere kandi eke osa Yesu Tuzijwe. nakwizeye Yes, God. kwizigirwa Yes, God. Yesu Miracle time. dusheho Sha. ukwizeye Yesu nakwizeye Shate. kwizigirwa Yesu izakunda dusheho Miracle. Oh, nakwizeye Yesu Igitangaza mu buzima bwawe. nakwizeye Igitangaza mu buzima bwawe. Nakwizeye. Nakwizeye Mana. Nakwizeye Mana. Sataka. Umaze igihe kirekire usenga subira udusijwe usenge Imana ivuze ngo subira uvuge subira usabe sinahinduye ijambo ryanje ntiryagiye riracari ryarindi subira uduze uvuge iti Imana ndakwizeye hajya nyene ngirindiriye Mana burya bushobozi bunsige uno munsi Mana uracari Imana yabikoze kudengera Betesayida uracari Imana izura bapfuye uracari Imana ibyatanguye kunuka irabisiga parfum bikamota uracari Imana ibyahebwe bisubira kugaruka uracari Imana ibyatawe bisubira kugaruzwa uri Imana yaha umwana Sara yaha umwana Hana birashoboka nunanigwa kuri wowe byose birashoboka uri Imana igarukira kure uri Imana itagarukira hafi uri Imana ishika kure uri Imana yakoze birakoreka nigikudashoboye Imana yacu reka muri kano kanya ushime Imana yuko mu ijambo ryayo twabonye gutabagwa ijambo rikiriko riravugwa inyishu yawe yaje kuko ijambo ritekeye byose shima Imana ko ijambo ryayo rikomeye shima Imana ko ijambo ryayo ryabizanye hasigaye kubibona ijambo ryabizanye turagushimiye Mana
turaguha icubahiro ku gikoresho wakoresheje kugira ngo ijambo ryawe ridushikire. Turagushimye ko ijambo ryawe ari ukuri, ijambo ryawe ni ubushobozi, ijambo ryawe ni inkota, ijambo ryawe ni ikirore, ijambo ryawe ni ububasha ryatuzaniye bimwe twari dukeneye. Mana turagushimiye yuko uyu munsi utubereye umunsi ukomeye kuko ijambo ryawe ryakoze byose. Reka dukomere Imana amashyi menshi. Haleluya. Yeah! Dukoma amashyi. Haleluya. 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 Akamo k'intsinzi. Haleluya. Yesu. 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 Haleluya. Haleluya. Izere ijambo ry'Imana. Turarangije amakoraniro yacu. Wizere ijambo ry'Imana. Haleluya. Hari igitangazagiro kintangaza. Mwese murazi y'amafaranga dukoresha akoregwa. Umengo ni muri Swiss. Nibyo. Ariko Yesu yafashe hajyana hakoregwa amahera. Ifi iyihindura ihinguro ryo gukora amahera. Baramutoza amakore. Abwira Petero ngo genda urabona ifi ya mbere utangura kuroba. Ihinguro ry'amafaranga yose. Ifi nigiki Yesu adashoboye. Haleluya. Taha uvuga ngo ndizeye icyo wavuze. Ndizeye icyo wavuze. Haleluya. Mugira indwi nziza, Imana ibahezagire cyane. Haleluya. Mugira umugisha mu byo muzokora. Mwizere ijambo ry'Imana mu buzima bwanyu. Imana izokora ibidasanzwe mu ijambo ryayo. Murakoze cyane. Haleluya.